nimuze kandi Rose Muhando turi kumwe nitwabona KUKAZUBA CENTER mutunezereje ndabasezerane ko tuzogenda tubakorera kandi kantu kumuti nimugure amatike muri Harvesters bariko baratanga hajya KUKAZUBA CENTER nyene amatike arahari nanje nimero yanje mwayumvise Facebook mwayumvise amatike ndayafise rero nimubanze mwuzure hajya KUKAZUBA CENTER kugira ngo tuce tugenda tubateguriye akandi kantu kumuti Rose Muhando turacha The MVP Prince of East Africa. Niliwaambia sis Buja Today TV kila siku mkimwona teacher Prince kwenye screen tuwaje n'ibintu bishasha cyane gose ariko no munsi nabwiye kuva mu gitondo gushoka mugoroba no munsi ndiko nakora ibintu bishasha cyane gose ngubona bareza makuru mashasha ariko uno munsi muri le 4 z'ukwezi kw'icumi twaje muri lancement officiel ya filme Paradizo aho vyari byose byari neza neza ariko no munsi nshaka nakubwira guti ndikubona umuntu asanzwe no yuko ari abantu ba participer muri ya filme ya Paradizo bakoze neza eka mvuga ati mwiriwe Sabbas mwiriwe cyane mumeze neza cyane gose eka mvuga ati waberewe cyane merci ego Sabbas muramuzi cyane gose je nababwira n'umuntu ariko akora neza cyane ariko arakora umuti udasanzwe ngamba mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi ariko arakora neza cyane gose muranzi ko ma trailer mazi bise murabona yambaye neza yambaye ama costume aguma change n'umunsi reka ngwati bro styliste wawe arakaze cyane gose man. C'est moi qui est le styliste de moi-même. Il est le styliste de lui-même nous styliste wawe wenyene uravivyo bintu barabizi Sabbas style ihari kubw'abantu bose nsanzwe ndi mu fashion designer ndi mu stylist Sabbas style barazi yuko ikora umuti hano mu gisagara ca Bujumbura rero jewe ndiyambika ariko nkaba nsanzwe nambika nabandi mu bintu byerekeranye n'imanza mwabonye yuko no mwino filme duheje kuraba filme Paradizo ibintu byose bijanye n'imanza ni jewe nyene nabambitse aravati Sabbas style iriko rakora umuti mu gisagara ca Bujumbura yuko wowe uri kuranyumviriza peut-être ko ukenda kugira mariage diplôme imanza canke muri film zayo ushaka umustyliste azobambika ni Sabbas style ugenda murafise nka Facebook page ama page sange ama account ushaka kuronderako yes kuri Instagram ni Sabbas style canke Sabbas style company Facebook ni Sabbas style company niyo page bashobora kundonkako urumva yuko bica vyora cyane gose urabona teacher Prince umunsi mwambonye yambaye costume yabere cyangwa umenye ko ni Sabbas style zona ni wono kuja kuri IG cyangwa kuri Instagram cyangwa kuri Facebook cyangwa ndi hose kuvati kono Sabbas style yose mu designer avati imuzi ushaka kwambariye yose ifise kuboko cyangwa amaboko atatu ni warashaka kwikugirira kandi ukabegwa uno munsi ego Sabbas reka tugaruke gatoya no munsi tuli 4 z'ukwezi kw'icumi no munsi twaje muri lancement officiel ya film Paradizo gato banze votre concert kamvuye ko bavuga ni félicitations na ukomeze ku mutima w'urukundo wakoze cyane mu gufasha muri filme no munsi murakoze cyane nkuko musanzwe mubizi ndi umukinyi w'amareresi nkaba umuririmbyi ngira ngo bamwe ngaho baca babibona kuri channel yanje ya Sabbas Burundi indirimbo nibaza ko bazikurikirana cyane ariko kandi nsanzwe ndi umukinyi nkaba n'umwanditsi w'amareresi nari naje gushigikira abagenzi inshuti twarakoranye mwino filme ya Paradizo nari nk'umupastor kandi murabona ko ibintu bisa neza ariko kandi nagira menyeshe yuko babakunzi ba bino bikogwa yuko n'ubundi natwebwe tuticaye hariho filme yitwa ubuzima nabateguriye nibaza yuko muri kuno kwezi kwa 10 après mariage iyo filme bazoca bayikurikirana nabo nibaza yuko nzobajya karanze bamenyesha ingene bimeze gato nyene après mariage yawe cyane Sabbas nuvuga no sari ari umukino w'amareresi nuvuga aragira ni scripteur arandika filme arambika Sabbas nyabwa rongore oya Sabbas konzi yuko ngerageje kuraba ingene yambaye no muhungu akunda kwambara neza cyane gose yamarika aragogwa cyane gose nako baramugora cyane oya ni bisanzwe basi bisanzwe ku muntu w'umustar no yuko no musamenyerewe no gato wegerageje kuraba telefone yiwawe wakiga kundwi wakira message angaye avuga ati I love ndagukeneye ndagukunda ndashaka ko twubakana no y'abakobwa nibaza yuko cyane cyane ikintu cyose ni respect je ndumuririmbyi ari indirimbo z'Imana abantu kubiha niko bakwakira iyo ubaha uwo mwanya munini cyane urumva izo message zitegerezwa kuba nyinshi ariko iyo utabaha umwanya ugafokasinga cyane ku cyo uri kwiyubahiriza
kumenya uriwe kumenya ico wahamagariwe twebwe novuga ngo turi icirore namba turi icirore dutegerezwa kuba bambere bagaragaza akarorero keza rero ivyo nibaza yuko tutobiha umwanya cyane kuko ndi umuntu akuze hari ibintu bimwe bimwe usanga bishikira ba adolescent ariko nka twebwe abantu baba baba usanga nyene so wari wese ashobora kuduturukira mvuze gutya kubera ko ngereje kuraba muri film no muri film Paradizo wari umuntu utanga impanuro bati impanuro watanze zatumye nyene kugirirwa amakosa avuga ati nawe umugore wanje atwaye inda yundi muntu ariko ngi ndamabari ni nkuko umengo wakora ikintu mengo umenyereye cyane gose navuga yuko ufite mu burambe iyo bari film canke urafise experience kana ko ushaka guhereza nk'impanuro n'imijyango ikiratatana cyo sanga kirahura n'ingorane n'amamigazi zahuye muri film ego iyo nayo ni ingabire ni don guhanura narabihawe niyo mpamvu mpawe sene nk'iyo nk'umupasteur nanjye nsanzwe ndumuvuga butumwa nsanzwe ndumwanditsi w'indirimbo rukristo ni indirimbo usanga zirimo impanuro ijambo ry'Imana tuvuga ni ijambo ririmo impanuro iwanje ni kwa kundi ko umuntu yoba afashe igikere akagiterera mu mazi yes urumva bari banjanye mw'isi muri domaine wanje bari banjanye mw'isi yiwanje ego nsubiye nyuma gatoya Sabbas ugerageje kora mi film ngene yakozwe uyihamanota ngaye kwijana jewe ubwanje kwera nayikinyemwo nibaza yuko ndayiha amanota bavuga ngo nikunze ahubwo umuntu ashaka kuduha amanota neza ayirabe kuko bamaze kutubwira yuko amaze gushika kuri channel ya Abel urashobora kuraba ino filme Paradizo kuri channel ya Abel ukaduha amanota ariko jewe ubwanje ndashima Imana kubw'ino film twaragerageje twarakoze ibishoboka kandi mwagerageje no kuvyumva abagi barafata amajambo ingene bagiye barashima ingene ipanze ama image ingene abantu bambaye neza bategerezwa kwambara neza kuko bambitswe na Sabbas hanyuma ngira ngo mwabonye igikorwa cyakozwe haba muri histoire ya film ni filme irimwe impanuro ku buryo umuntu wari we wese yaba ukuze yaba umwana ayumvirije ndazi yuko izomufasha cyane ndazi yuko izomfasha nabwiye ko ni Teacher Prince the MVP Prince of East Africa from Buja Today TV nabwo turi kumwe na Sabbas kuko kuna kuma style message na kusanyi Prince wa kera ariko Prince yarayinze ariko ni polampona yose ni pole nabwira yuko turi kumwe n'umuntu adasanzwe ariko avuga ati mwibuke turi muri leta mvyeyi turi muri tankozi arakora cyane gose ashaka kwambika uri ministre uri mugwiza tunga akazi kose ukora cyane kuvuze ukora muri banki agati genda ndakora abastyle nakora bingene umeze size ingene umeze nkaguriza impuzu nza cyane gusa ariko baraka twumviza bashaka bati Sabbas ni company irikira kora umuti cyane mu gisagara cya Bujumbura turakenda kumumenya tushaka kumenya yuko ahakorera canke nimero ya telefone tumukeneye ashobora kutugira nuzenya petite ashaka kuba mu dress designer mu film cyangwa agatwambika ko mukura hehe nimero ya telefone bariko twumviza bati uno musi unyenye nazumvise reka na mu telefone ko nshobora nawe hanyuma agica nkoreye ankorera umuti nkuko reka rakora umuti abandi bantu nkuko twabibonye muri film na Mose sawa ubwa mbere na mbere nagira ndababwire yuko nk'abantu boba badukeneye canke bakeneye Sabbas canke yuko tugira ivyo tubafashije yaba amadecor mu manza zabo haba kubambika haba kuryosha ibirori by'imanza zabo twebwe turahari urashobora kutwandikira kuri page ya Facebook yacu ari Sabbas Company canke Sabbas Company page yacu ya Instagram ni Sabbas Company ariko kandi urashobora kundondera kuri konte yiwanje nyene wanditse Sabbas nkuru nziza hanyuma turafise WhatsApp y'akazi akaba ari 75 546 278 75 546 278 75 amajana 5 na 46 amajana 2 na 72 no mu Congereza 75546279. This one is the international one. You understand, my brothers and sisters? This is good. Reka mvuga ati urakoze cyane gose Sabbas. Murakoze namwe. Twari kumwe na Sabbas style ariko naho tutagiye kwinjira muri ibintu birebire ariko gato mbabere gato harakantu nibagiye mabanyuma kandi navuga yuko ariko adasanzwe navuga yuko abantu bose bari koravuga ati turatanga cyane gose narabonye ma publication kurarenga kavuga ati ari mu star adasanzwe avuyemo wa gospel from Tanzania Rose Muhando turamuzi mu star abikora bigashimwa cyane gose Rose Muhando urumva ko ni wagize publication bigenda guto ushobora gukora ikirori nka kijya kidasanzwe kinini gutya kwa mugana musare bakomeye kujya sponsor wayi kuyega Sabbas.
Okay, ubwa mbere na mbere jewe natanguye kuririmba muri 2012 niho natanguye gusohora indirimbo ziwanje. Nasohoye album ya 11 chansons, hanyuma nkora album ya kabiri, ubu ndiko nkora album ya gatatu. Namambwira abafans banje yuko nta sponsor mfise, ahubwo sponsor yanje ni Sabbas hamwe na Yesu. Imana niyo yamanshigikira. Rero ivyo kubona no shora gutumira umuririmbyi nka Rose Muhando, tugategurana concert, tugategurana bino bikorwa. Ubwa mbere na mbere ni concert zoba ku munsi wa gatanu, igenekerezo rya 16 isa 10. Twabiteguranye na Harvesters Ministry, Perezida wa organisation ni Christophe wa Harvesters nyene. Rero ntibibatangaze cyane, hari ibintu bimwe umwanya wavyo iyo ugeze vyikora na utazi n'ukuntu byagenze. Rero ndashima Imana, umumanager wanje ni Kristo, kandi ntiyobura uburyo bwo kuzana umuntu nka Rose Muhando. Umumanager wanje ni Kristo, kandi yobura amafaranga yo kumukwega kuzana Rose Muhando. Novuga yuko uri kurakora ibikorwa byasanzwe no munsi mu gisagara cya Bujumbura, uba uri nk'ikitegererezo, novuga ko uri nk'icirore ku bandi benshi bari korakora. Novuga ko ndakeneye kuba nka kanaka. Hari uburyo butatu uri kurakora cyangwa ibune uba warakoresheje. Sabbas no munsi kugira agere ku kuranirwa kudasanzwe nk'uko tugende kumenya inzira ibintu bitatu iminsi yose yama yitwaza gukoresha kugira ashike kuri vision, ashike ku cyo ashaka. Bitatu yamakoresha nibi. Hari ikintu ca mbere, sinkunda kunanirwa. Niyo nananiwe ndasubira nkagerageza. Niyo naniwe ndasubira nkagerageza. Ica kabiri, gusenga. Agira ndababwire yuko muri buno buzima hari ijambo nishimikiza kenshi, mvuga ngo udasukiranya arasesa. No kuvuga ngo Imana itabaye mu vyanje ntaco noba ndiko ndakora. Urumva? Kandi naho noja mu vy'Imana gusa nkaca nicara nkarera amaboko, ntaco noba ndiko ndakora. Gutera imbere byonanira. Ndasenga ariko nkanakora cyane. Jewe ndi wa muntu dushora guhura muri ville iyashu yanyishe, ariko ndiko ndakora. Kandi sishora kuraba ngo bariya ngo nabashabiki, ngo bariya ngo barantwenga, ngo nikoreye ibintu ngo ize gute. Naho twohura mwibarabara uguya rugera ku birenge, ariko nkaba nzi ko ndiko ndondera amafaranga ntaco bintwaye. Ngerageza kurondera amafaranga aciye mu guya gwanje, adaciye mu nzira mbi, adaciye mu kwiba, adaciye mu gusahura, adaciye mu kintu cyose kibi, ahubwo nkoresheje ayanje maboko. Ano maboko twahawe n'umugisha udasanzwe Imana yaduhaye. Igihe turiko turakora, icya kabiri ndakora cyane, icya gatatu ndi umuntu wo gusenga. Ubuzima bwanje ngira umwanya wo kuduga ahantu ku musozi, kwiherera n'Imana, kwiherera ndiko ndasenga. Ntandwi bitagoranye, ntandwi ishobora guhera ntafashe umunsi wo kuvuga ngo uno munsi ndazimya telefone, mpagarika ibikorwa byanje vyose, ahubwo mbe ahantu ho kwiherera ndiko ndasenga Imana. Mwico gihe nsanga ibintu bimwe biriko biraba. Ikindi kintu naco nto kwibagira kwihangana. Patience ni ikintu gikomeye. Birashoboka uno munsi ukagerageza, neje ukagerageza, nahigeje ukagerageza bikanga. Ariko ni waba uzi ico uri kurarondera ntupfe ico utoye. Ahubwo gira uko kwihangana no kwizera Imana, ukore ko ari Imana ikomeye. Uvuge ngo ejo nubwo no munsi vyanse, ejo bizokunda. Ni wabona iyo nzira vyanse, fata yindi, ariko uvuge ngo ntegerezwa gushika kuri 6. Vyangu no munsi vyankeje ariko fati ntegereza kuzoshika kuri 6. Yakubwiye ati akajambo kamwe bese nje gukuramo patience, la patience et la longueur du temps. Na patience niza cyane gose. Sabbas kamvuga nti sinokwita umumotivator, sinokwita umuntu aremesha abandi cyane gose, kandi akwite icitegererezo ku bandi ku rundi rwaruka bariko baratwumviriza kuno munsi. Murakoze cyane. Hanyuma njako mvuga ati na merci beaucoup kuba waduhaye umwanya tukavugana nawe. Je vous en prie, ni ukuvuga nanje ndanezerewe no n'ikiganiro mwampaye, kandi n'undi munsi nditeguye, kandi karibu haba muri concert haba muri mariage ndakeneye kubabona. Yes, nibagiye no kubwira bariko baratwumviza kuri Buja Today TV, turi kumwe na Sabbas yakubwiye lo 16 z'ukwicumi, lo 16. Le 16 z'ukwicumi kwa fise concert d'asanzwe zo bariko kumwe n'igihangange, icamamara pani capapare, uni wari cepapare, icamamare novuga yuko muziki wa gospel azavuye muri Tanzania azi kuzajya Rose Muhando. Mwese ariko ikibanza benshi baracumva ni kuri buryo urabona ko ajya ahantu bazokwira.
ngira ngo murabibona yuko hano mwino muri kino kibanza cyari kinini ariko murabona ko atabantu bavyitavye cyane abarundi sinzi mumbabarire abantu benshi iyo bumvise ikintu kirimwo akanoti baratinya cyane ariko nagira ndabatumire nimuze kandi Rose Muhando turi kumwe nitwabona KUKAZUBA CENTER mutunezereje ndabasezerane ko tuzogenda tubakorera kandi kantu kumuti nimugure amatike muri Harvesters bariko baratanga hajya KUKAZUBA CENTER nyene amatike arahari nanje nimero yanje mwayumvise Facebook mwayumvise amatike ndayafise rero nimubanze mwuzure hajya KUKAZUBA CENTER kugira ngo tuce tugenda tubateguriye akandi kantu kumuti Rose Muhando turacari kumwe murakoze murakoze cyane mwari kumwe na Teacher Prince the MVP Prince of East Africa muri Buja Today TV nabwire yuko imisi yose mubonye Teacher Prince on screen mbaje n'ibintu bishasha gose naje na Teacher Prince naje na Sabbas style undi munsi muzobona nambaye ikiroko cha Sabbas style canke nambaye nabere kuva hasi gushika hejuru muzababwira ati ndiko ndakora umuti barankoreye umuti ureko barakoroka nivo wacanye gose ariko niwondo kugira subscribe like and share na comment kuri TV yacu Buja Today TV ukamenya vyinshi biko biri pasa uno munsi yali lo 4 zo kwezi kicumi kuri lancement officiel ya filme Paradizo byose bigenze neza ni wone kwanje kunukirana byandika amatora kumana Simon Pro thank you so much ciao